ibintu nkumbura muri Siren rero ni byinshi icyambere ndakumbura vibe twaratugira iyo dushite muri studio jewe cameraman nawe zirakoze hamwe na Alpha Brown twari dufite vibe irenze twicaye gucyanke twaravuga abantu twaravuga inkuru zitandukanye twaratera ama commentaire akavuga ati uzika iganiro rakoze kweri wapi dore nikapigwa na crise muganda avuga ati nibikunda ndumuhungu faut que ndabukono ya cyandaja muri mécanique ndabu mécanicien namaze 3 mois mbaye mu mécanicien hangi imodoka ifuye ndashobora kuyikora bien sans problème igakorwa neza après ngo amaspana kiki none spana ndazifise kabo ndazifise bon ndazifise zikezi kizonagana ndigurira izogirigurira piga kazi uramaze kubona umuntu akwemera kuri TV akaza kubona musi imodoka uryamye oya muga twizira gatatu dari gutwara harageze moment no tuvyantwaye jewe harageze moment gusoma ivyo yumigwa ahamagara abana biwe tubwe niwe kaboso muri Siren Vibes bakaza bakamagara kuraba film akandabuko serious kumera mie sitaki upo toto ya cité kiki ati modoka ya akanipa chango life goes on mere wanje narigira yemera ko ndumu journalist akomeye abizi kubera iki mere ni fana wa Big Fizz mira nampenda Farias sasa mira anatazama kabosi ndio kutarakora igadara na Fizz naambia mere tutaifanya mere ngwa wapi wako journalist message mushikire Fizz General mere nabaki anadia nataka azongomera kabosi mukoranye entreta Hi guys abakunzi wa Magic Channel TV. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Moi c'est Vena Herereye canke amasaza kureba ko kino kiganiro. C'est Bella au micro pour Magic Channel TV kandi. Karibu cyane gose. Ino munsi duse umutumire atovye yitwa Chubahiro Shabir. Yep. AKA Kabos for real. Kabosai. The mic master. Kibos. Lobos. Nayandi nandoroka uko. Alvin yangise ngo gakene. Alvin yangise ngo gakene. Gakene. Imagine. Umvye beef mfiti. Iyo AKA tunaito. Onto gakara black. Mezene zariko Bella. Cyane gose. Ndagiye kwa ndi muri Magic Channel TV ni Kabos for real. Musu mu host wanje ni Bella. Zahindutse Kabos. This is a blessing. Karibu wazi. Merci sana. Karibu cyane. Go. Feel free. Ani muhira namanzi. Kabisa. Kabo kaka intro gato imbere ko Hey, what's good family? This is Kabos for real. Aka intro. Comment on a kibagiye kamaze imisi myinshi ata mic fata. OK. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part, une médecine de ndi kumwe namwe n'umunezero ugiretse kundeka so ndakuramutse mu cyubero cyinshi umazoka ndakuri kino gane ngombe kwikana du début à la fin. J'espère que tu vas passer un bon moment avec Kabos for real et Bella. Uno munsi ni Magic Channel. Nabwari imbere magazine. Wow, vous ni Kabos wa Jimbere Kabos wa Sahel. Kabisa. Kabos, tout va bien? Bon bokla. Yego. Tumaze iminsi tabona Kabos Delivery. What's going on? Kabos Delivery ya company yanje. By the way, the CEO, Chief Executive Officer. Safi. Kanyagare. Kabos Delivery narahagaritse gato yakoye ndiko ndayipangira plan nini ya sana kugira next time igarutse ize ifise ewane ngo bidasanzwe. Ushobora no gutanga ubutse. Ewana ko birakunda why not? Yep. Thank you. Hama Kabos short. Kabos short irahari ni galerie du boulevard des 6 sorry. Et tout ça m'escalier jusqu'au fond ukachubaza Kabos for real akora he Kabos short iri he ho ngene look ya izokwatira izobona tizishati za polo tizishati za Tommy za fashionable ndio dusanga tari kuri Kabos short yeah. Hello guys, genda ukore subscribe kuri chaîne YouTube ya ePublic TV 257. Gahunda yacu ni kukunezereza uryoherwe tuguha ibiganiro vyiza bisukuye hamwe udasono kugira irungu. Dusange rero kuri chaîne YouTube ya ePublic TV ugire sabone kugira ibiganiro vyose bishoboye kugushikirako ushobore no kutubona ushobora kudukurikirana ku zindi mbuga Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter
eka mana uryoherwe natwe bizu bizu. Si muri Jimbere genre bimeze gute? Jimbere magazine rero ni bien narashitseyo sinzi ko abonye akavideo kanje ka mbere. Ah bien ça. Kari kameze fresh nikasign contract haga ibintu biramera neza. Je ndibaza yuko ni blessings hameze neza abantu bose turagifitaniye ikiza rero haga boro hari abajone benshi urumva vibe iroroshe ko muyihuza nawe kabisa. Yeah. Hariho difference genre ya Jimbere na Siren. Difference tegeza kubihari ko biri kose difference irahari uravye Jimbere ni indi platform nini ifite some opportunities menshi atandukanye. Jimbere magazine ndizera neza yuko hariyo difference ko biri kose difference irahari entre Jimbere na Siren Vibes TV. Okay, Yeah. genre ibintu bitatu uri kumbura muri Siren Vibes. Ibintu ngumbura muri Siren rero ni byinshi. Okay. Icyambere ndakumbura vibe twaratugira iyo dushite muri studio jewe cameraman nawe zirakoze hamwe na Alpha Brown. Twari dufite vibe range twicaye gucanye twaravuga abantu twaravuga inkuru zitandukanye Okay. twaratera ama commentaire akavuga ati uzi kiganiro wakoze kweri wapi cheka boss Nabirenze. kiganiro cyo kweri wapi Swata. vraiment uri niangusha urumva iyo vibe ndayikumbuye ico ni cyambere. Icya kabiri ngumbura muri Siren Vibes TV ni kwa kundi usanga iyo muri famille sivyo iyo muri famille usanga uraganya ama contact y'abantu benshi. Uzi kweri sometimes arambwira ati boss hari umuntu yakwandikiye yanyandikiye ashaka nimero yawe ndamuhe napata diaspora kimya pom pom pom. Iyo ni vibe ya kabiri ngumbura. Vibe ya gatatu ngumbura muri Siren Vibes TV ndakumbuye mic za Siren for sure. Je ndakumbuye micro ya Sirene. Ya Sirene mugabo. Ya Sirene ndayikumbuye cyane gusa gari niyo narindi barayimaye ndayikora ko ndayifeelinga. Just urayikora ko. Ndumva ngyoye. Kamwe muraje kubaramutsa. Apana bisanzwe. Wama. Nanzwi shaka kurengana giye muri Home Siren. sweet home. Je tamboye. Kabos. Tuve ibintu by'akazi tumwe tuje mu buzima busanzwe. Okay. Histoire ya gato kuva genre kabos ataraba kabos for real to no na kabos ubu. Kabos naraba kabos for real before nari umunyeshure nize nk'abandi nize kuri Michel Archange ndahita secondaire nkize ishure nikapigwa na crise muganda avuga ati nibikunda ndumuhungu faut que ndabukuntu pambanye ndaja muri mécanique ndabu mécanicien namaze 3 mois mbaye mu mécanicien hangi imodoka ifuye ndashobora kuyikora bien sans problème igakorwa neza. Après avoir cours mécanicien naciye nja kuba umuconvoyeur ko ari umuntu yambwiye ati mu baconvoyeur uraronga inoti nanje nari nshaka kanoti ka par jour ni quoi faux ndaja mu convoyeur nikakwa convoyeur 2 mois ndaronga permis ndigurira permis de conduire ndabo mu chauffeur wa Coaster permis wayikuye mu convoyeur mugabo niri haso investments zo meshani atari ndabo mu chauffeur wa bus wa Coaster zo mu Gatumba ville Gatumba Kajaga urabibona igihe kitari gitoya ke natana kadiba par jour wangu sometimes vemba rero numva novye urumva zitatu biva par semaine navuga ati wari bon ya ndakora ka investment ibintu nk'ivyo nkikora ako kazi ngene niga university by the way ungeze mu kabiri hama turahura na Ozi akani trust akanipa trust yake bice bigenda neza nikanjya mu Siren Vibes TV mekanike nikajikausha convoyeur ndikausha chauffeur ndabikora sometimes dimanche yep mugabo ubonye nk'umuntu aguhamagaye umutuga eba ni unatengeneza ndakora manda no kagira ndashobora kwimanzika ngo niko ka boss zishoze agafaga tunashima ryari vendredi passé narakoze imodoka y'umuntu araho y'umufani wanje ambwiye ati ka boss ndawukunda imodoka yanje yamfanye suspension suspension uri hehe nikakwenda salopeti kubita shakoshi ngo amaspana kiki none spana urazifise kabo ndazifise bon ndazifise zikizo nagenda ndigurira izogi urigurira piga kazi uramaze kubona umuntu akwemera kuri TV akaza kubona musi imodoka uryamye oya muga twizira gatatu zari gutwara harageze moments no tubyantwaye jewe harageze moments gusoma ivyo yumigwa ahamagara abana biwe atubwe niwe ka boss muri Siren Vibes bakaza bakamagara kuraba film akandabuko serious atariyo siri kumera mie staki upo toto ya cité ati modoka ya akanipa chango life goes on kandi wowe urinspire abajene benshi sana vraiment sana antukari abajene benshi right now na respire
unabari naba respire bajene bengi ebane kukasura libo biremewe we ba respire tunisa cyari ba respire genre à Paris zatubwiye yuko wakoze mekanike ninana genre hari ikindi kintu ushaka gukora canke kuzoshika ko à part ya journalisme n'ibindi à part journalisme ndakeneye kugira muri côté ya commerce le fait que comme c'est ka boss delivery ma livraison ka boss shirts ndakeneye ngi town yose rumva ngita why not hanze igihugu canke ibintu nk'ivyo nakwana ama companies iwanje a produce ibintu umva côté ya commerce gose urumva yani nakwana ka boss tuje kwa ka boss ibintu bimeze uko tubikura he twabikora ka boss urumva ndakeneye kugira investment mu bintu bijanye na business kandi kuko ndazi neza business ni kintu abantu bose uravye mu gihugu canke aba commerçants bakomeye usanga before bara hustlings mugapa après bacha ba investing muri bintu na commerce nanje ndakeneye dream yanje kuko je ndazi gusomesha abantu gashati wanje ndagusomesha nkuvuga ati na upeti negeze kwigura uko biri kose Monica boss okay mécanisme journalisme commerce est bon no OMC OMC gogo OMC rero the first day mbo mu MC sinari nzi ko nabishobora gusa nararose ama appreciation y'abantu benshi batandukanye barambwira ati peti yango you deserve iboro ni gwawe yitano rayifise kabisa bacibangita the mic master sije nayirise by the way hama nikasema acha ni ko focus urumva umuntu amaze kubwira bela urashoboye journalism utegezo ku focusing uko biri kose ukagerageza rero abantu mufise imanza muri pedire bara ni pedire ndabaye vibe imeze neza mu OMC ni ka boss for real kandi antuka show yawe ije babonye kuri affiche isura yiwanje ewana disure sete yuko 70% y'abantu izotse sawa abaka boss apanza birashoboka kumbura mama wanje mere wanje ndamukumbura sana kwera mere wanje ni ari muri ba bantu ba motiva mama wanje aramotiva sana gusa mama wanje cyo novuga cyo kuri mere wanje narigira yemera ko ndi umujournalist akomeye abizi kubera iki mere ni fana wa Big Fizzo mira nampenda Farias sasa mira anatizama kabosi ndio kutarakora igadara na Fizzo naambia mere tutaifanya mere ngo wapi wako journalist message mushikire Fizzo General mere nabaki anadia nataka azongomera kabosi mukoranya entreta mere niga nugushika uniyemera ko ndi journalist nikiganiro canje kiravye uramaze ko murara bikiganira okay sawa mugaye mbwiye ati ariko umunsi uzopimwa ko iganiro na Fizzo wewe niyo cyamvuga ati finally gipedi canje de journalist okay mu bisi daza hano unaririmba juweye ebana usama taranto menshi yantu oya subu sitara no wiwaye mfa kuja mu bintu bya mugaka boss hari gigirwa mu kintu gasanga ntugishoboye donc uci usanga unagishoboye urumva ni tala ahubwo ntwari bwayide kuvuga usanga ni tala wayisuye wawe ka boss aratovye basha gene yimbere anyway ka boss last song genre uheruka kudownloadinga ya nyuma ni indirimbo yanje meruka kudownloadinga muri telefone yanje yego meruka kudownloadinga ya gamana yanje yo mu Burundi canke yari yose indirimbo yanje vuga ati uherukira ko kudownloadinga okay yo mu Burundi meruka kudownloadinga indirimbo yitwa umudodo urira ndaguhe umudodo ndakudo nashimara downloadize video yayo hama izo hanze indirimbo meruka kudownloadinga n'indirimbo ya Diamond featuring Rema indirimbo yitwa sinoke ni charge yasohotse na insomeni ni audio ni zonge ndibaza okay hama kaboss genre urahuye n'umuntu yatanguje Snapchat ni kihe kintu umbwira umusaba ahindure Snapchat yego bon Snapchat kintu namusaba ahindure namusaba yuko ahagarike hari abantu Snapchat bayikoresha mu gutwereka ivyo bako barafungura this is too much ico kintu arabagihagarike mwabonye statut umuntu ashize imbya zibe ngaho nyana kamera nawe upfuye baje ni fo sana hama ikindi kintu umva kure ko statut ya Snap statut zigume mugapane zinga
jaiba yinja shabaga ati nayikase muri parliament mbwa pale byo kurya gorona jama demo na wapi sinda feeling asana ikindi kintu na feeling muri Snapchat ni hariyo emoji hariyo ni bazita emoji bazita stickers bazita amastika ati ubwo bige nibiki byo bistika usanga uyigize guca muri telefone sivyo urusura ukaca rukimba yego na mafiltre mafiltre voilà wale mnatutisha agiye bishetani ibizombi usanga usabahembe babito biga babikuremwo je birandera ubwoba antuka nivyo zonyene ubundi hame ikindi kintu Snapchat ari ukuntu urungitse message haciye umwanya munini kaca yikuramo ichifutika tusigira amameza ariyo tudukera ama memories grand frère oya gusa hariko ngene ugira kamera basi 24 naco uyigume ko kujya kwa WhatsApp ushaka ejo mbere nka WhatsApp mugiye usigaye byose uri fresh hari umuntu ashobora kurenga agafoto kameze bien kari soft ukacukaraba haciye 24 reflexion kanazikana gito grand frère tugomeze ko turira basho okay more none ni tuzogene par exemple urabona ukiri muri Saren genre TV online, YouTube et tout. Quand on a livraison yawe, kaboche, byose wipostinga kuri WhatsApp. Yego. Hama urazi yuko higeze kugera igihe WhatsApp irahagarara. For sure. Carrément. Yeah. None ndakubaza. Nk'ubu unye YouTube na WhatsApp bihagarariye rimwe pendant un mois. Utendeleo naisha mwana kufa. Mimi life yangu ndafika na shimama. Uge musi WhatsApp wagene hagarara. Kwani problem? Vraiment kwani problem kuko urumva je ndakunda gupostinga. Ndakunda gushaka ibidandazo byanje ndakunda urumva hariya byanse biragoye. Kandi mu Burundi Telegram nikoresha abantu benshi. Nibakiya sana. Vraiment uge mu type ni bari Zoom nyene Instagram nyene WhatsApp na Facebook. Instagram. Igaye rero ndosoye kuyikora. Twarabonye amafoto ngari yasohotse muri club. Asigi vyuma bi. Ajana bimsi babesha. Urumva ibyange en tout cas YouTube ni bon. YouTube ni bon. C'est mugabo WhatsApp. It's a big deal. It's a big deal kuri je WhatsApp irama inanipa daronga ma deals menshi bice kuri WhatsApp. Yeah, hari abantu bonera miso atagi telefone. Bashaka guca ama mega anytime Jean kuri WhatsApp. Nyatari rero byo babyiza nibidosoga usubira byo bintu. Bibaye marisa imwe gusa. Marisa imwe nyine. Okay, Hamaka boss, your favorite song right now? Favorite song right now. I'm gonna top 3 the favorite songs at Kabos for real. Yeah. Okay, to give. My people love you. This song is for you. Kaze mwesemba huvo gyohe. Read. Katoto. Yeah, out of flow. That's my favorite song. Song ya kabiri. Mwana mwiza ukwiye cup. Yo. Bare lips, baby like a lollipop. Maso yiwe yo to me. That's my friend. Yo. Ya gatatu feeling sana muri it's a vibe, it's a vibration. This is a murder kuvanga hani akuka we yelele aku. Really favorite song yangu reka shikane top 5 hari izindi. Okay, sawa basi. Indi feeling kwa gatatu indi feeling umudodo frame umudodo ndayikunda sana indi andiko mugashasha favorite mugabo song zawe nitakira ndashiremwo ndiko ndakubwira jo ubu nyene favorite song zawe gati izi ndirimbo vami umudodo ndayikunda iyindi ya nyuma nayo ya gatanu nkunda ni umupeti twa ni David yagiye muri Belgique ahora muri MA production afite indirimbo yewe ya mbere yasohoye kwa X Factor indirimbo yitwa Only One. Cause you're my only one. Ndime metereza sana. Iyindi nkunda nayo. Iyindi nkunda nayo. Ninge gato. Okay. Listingish. Ya nyuma. Izibiri za nyuma. Ndakunda biraharawe ya Kiriku. Ndakunda na Nzoduga ya Double J. Turafise urupapuro rwera hajyo. Okay. By the way nenzi ko ari deco. Oya. Namakape dufashe utwandikire ijambo Kankara. Itakuwa ngumu. Kankara. Ego. Jonye wakibaza za Desire. Oya. Wakibaza Dr. Cloud. Kabosi warize secondaire na anniversary mu wa kabiri. Kankara. Ni fresh. Kankara kwanza ni Kifaransa ni Cyongereza. Kankara icyongereza. Kankara. Acha tusinyaibishi. It's okay hapana. Tusinyaibishi bebe. Sawa. Mindurira basi. Ni bon, Kabosi. Kankara. Umuntu twemera vraiment stwanguje. Kankara.
Conqueror. Conqueror. Basi mbaza conquer basi ndacandika. Oya ndabwiye wandike Conqueror. Conquer. Conquer kiroroshe. Kiroshe sana vraiment. Tusimba n'igiswa wagize ubwoba. Conquer. Canandika gute rero? Canandika guca? Oya aha. Andika nyine juste. Conquerors. Conquer. Oya hapana gucoka boss. Nandike guca? Biragoye imeze ukwegeje n'umudurate. Ariko nandike basi guca. Gusa genre uduga. Nduga guca. Aha. Genda guca. Cyane kadacandika muco. Yo bizokugora we. Oya ifo kwa gufi muri kurandi. Ni bon. Okay, Conquerors. Pa Conquerors, Conqueror. Wow, Conqueror. nice. Umetisha. Nagitoye? Barajija muri commentaire. Oya, mbwira Abakunzi wowe. ba Magic. Nagitoye? Ni bon ego. Nipige makofi basi. Unibani. Tuze kubona n'amashi muri commentaire. Wow, Conqueror. Ego. Kabosi. Yeah. Gira ico bwira abakunzi ba Magic. Abakunzi ba Magic TV, avant tout je ngomba ndabasabe muri go rukundo muri ya support twamatutanga twamatwereka tumusupporting no mwigeme. No mwigeme nyagitangura carrière yo kumenyesha makuru arakeneye support yacu arakeneye soutien yacu arakeneye appreciation ahantu bitagenda neza tumwambie tukidogo mugabo je de ma part ni enjoy. That was my great interview. Karaka interview kameze neza sana. Let's support her. Icya kabiri naco mini Kaboss for real. Urashobora kumfollowinga ku account atandukanye Instagram ni Kaboss for real, Facebook ni Shabir Kaboss, Twitter Kaboss for real, Snapchat Kaboss for real, TikTok Kaboss for real. Canke ndazi ukamfollowinga kuri Ijimbere magazine. Next week ndibaza yuko nzoba project imeze neza ifise quality nziza muzoryoherwa abakunzi ba Magic Channel muri ya support muri gwa rukundo. Reka dushigikiranire ndazi yuko kubiri kose hazogera level tugera ku yindi nambwe bivuye kuri gwa rukundo mutwereka. Merci Bella, merci Magic Channel, merci ku bakunzi ba Magic Channel. Ndabwira ati kuku nani wagira subscribe na sorry. Mukore subscribe kuri Magic Channel pour l'amour de Dieu. Dukore subscribe dukwide 100k. Nimuhi bagenda ukora subscribe kuri Siren Vibes TV. Merci. No kandi ma TV yose atandukanye. Okay. Abakunzi ba Magic Channel. Akantu bavuga kuku ndakaza hayi. Abakunzi ba Magic Channel mwakoze cyane turabakunda. Merci beaucoup. Ndambwira subscribe, share byose. Hama abakunzi bacu are not here forever. Be a blessing and show love. Peace out. Fatilia combo.